Karabaye muri plus 257 industry ya Buja Flavor birabaye urudubi ndabarahiye ariko reka manza ndabaronse kwanza bakunzi Ashali TV aho muri hose ndabwiye neza ko I'm good I'm okay mzuka nko muvyumva mba nifatiye microphone kugira ngo ndabayagire updates ziriko ziraba hirya no hino so nkuko mubibona nkuko ntarinze kurandira amakuru murayabona ingene ameze Mona Warda ari gusa Benturo akaba ya postinze ifoto Mona Warda nawe akasubira akayisubira akayishira kuri status tibimeze gute panze mwihebeze neza kwanza hama mwumvirize neza inkuru ingene imeze so ni Benturo muze neza ko yaramaze iminsi ari mu gakiza nkuko yaramaze iminsi bitangaza yuko yakijijwe ndetse ari ubunya asigaye yishimira cyane kuba ari umukizwa ajya ku misa buri munsi wa Mungu guys wa Mungu ariko biradutangaje cyane kubona Benturo asubira agapostinga amafoto y'umuntu ari gusa ndetse umuririmbyikazi mugenzi we Mona Warda aho iyo foto mubona neze ko yaherekejwe na link ya video y'indirimbo yise ubutuba mu bitangaza ni jambo yaramaze imisi akunda gukoresha akavuga ati ubutuba mu ngoro y'Imana akavuga ati ubutuba mu biki nibiki ariko yagarutse kandi iri jambo ariherekeresha ifoto y'umuntu umufasoni bikagaragara neza yuko atari yambaye impuzu ariko asa n'uwifutse ibihimba bimwe vyirondoka kugira ngo bitaboneka iyi foto imaze kurekugwa Mona Warda ntiyatevye nawe yaciye ayifata arabeshuza ndetse ashira kwanza kuri status yiwe ya WhatsApp aravuga ati iyi Photoshop nta ruhusha nayitangiye je n'ai jamais fait de photo nue et je n'ai jamais été enceinte Benturo ndakeneye explication kubera ndabona ko izina amaze kwandika ayo majambo ntiyahereje aho Mona Warda yabandanije ajya kuri Facebook yiwe ndetse na Instagram yiwe arandika ati pour ce qui aurait vu cette affiche il a été photoshopé et je n'ai pas donné la permission pour ça ce n'est pas mon corps je n'ai jamais fait de photo ni et je n'ai jamais été enceinte gushikino saha sindatahura igituma abantu ari babuko à quel moment tu déshabilles une fille sans son consentement dans une société comme la nôtre qui ne sait pas qu'on peut foutre à l'air la réputation d'une personne comme ça amajambo amaze kushika muri runo rwego twavuze ati reka ntibiherere ngaha natwe reka tutangaze ino nkuru tubereke neza umuco neza w'ibi bintu nanje mpeje nihweje neza ndarabifoto nkavuga ati ese ni gari twigeze twumva Mona Warda afise imbanyi ni yihe mpamvu Benturo yoba yafashe ifoto ya Mona Warda akayikoresha kuri cover y'indirimbo yiwe akayita ndetse n'izina nkiri inya ndetse no kuri cover bakaneka kuti ni mwedo duza ariko kandi tukubise zoom turabona ahantu handitse ati ubwigenge ivyo babisiguye iki byo babivuze iki ese ni hehe bihuriye nino foto canke ino cover ese indirimbo yo imeze gute kuko tumaze kubona iyi cover twaronda indirimbo dusanga indirimbo yamaze kuyifuta Benturo kuri liye canke link yatanze nta kintu na kimwe cuguruka turanavuga ati ese uyu bari Benturo ukuri canke bo bamaze kumuhakinga page yiwe ya Facebook bakayikoresha ibindi bishakiye kugira ngo bamutuke inkuru yose ukwayo tuzobirondera idonido kimwe ku kindi kugira ngo tumenye neza ukukuri ariko kandi ndongere ndagize ndabamenyesha niwe neza yuko Mona Warda yagaragaje ifoto y'ukuri ya visage yiwe aho biboneka neza yuko yafashwe igakogwa Photoshop aho mbona neza ifoto yiwe y'ukuri yari karatwenga ndetse yambaye neza ariko baciye bafata uwundi mubiri wari gusa bashira ku uwo mutwe wa Mokenzi ariko kandi si nivyo gusa ugize zoom neza urabona neza yuko umutwe w'iyi foto iriko ubusa biragaragara nze ko hariko imishatsi miremire mu gihe kuri iyi yindi atamishatsi miremire iriko guys nitutahurane nabi turabe neza ibintu ko bimeze ariko tugire comments tuvuye neza kuvyerekeye ino foto yavuye kuri Benturo eske Benturo yabo ariwe yabikoze bigenze gute canke nimba atariwe umuco nuguhe iyo ndirimbo yitwa iryo zina nigihe mu gihe tuzi neza ko irizina ryari maze iminsi rikoreshwa na Benturo so yari Elma Love mwarimu tabakunda cyane gira subscribe ndetse mugire share everywhere umwe wese aronke iyi update y'inkuru iri ku mwanya itarakoza amaguru hasi kiri mu kirere guys